Burundi on the top, Burundi kuindi map, Burundi kuyindi sanamu nziza ibereye ijisho. Uti bimeze gute rero? Banje kwanza kukuramutsa mukunzi wacu, umukunzi kurikirana ibiganiro vya Free GTV. Ndakubwira nti uyu ni MC Brizo kuri microphone niyiziye no musi murabona ko ndi nyene kugira ngo ndabahe exclusive news ziba ziri update ziba ziri ku mwanya. Uno musi rero ndabazaniye iki, sindi ndakubatevya nta bintu birefu, ndabazaniye ikintu nawe uraza kukibona. Ni indirimbo ya DJ Khaled featuring Drake hamwe na Lil Baby. Bayise ni Staying Alive. Nukuvuga ni video yemaze umunsi umwe ikaba ifise plus de 1 million de views kuri account ya DJ Khaled. Ni video ubona ko bayikoreye ahantu hari mu bitaro, zashisha ukazibona mu bitaro bariko baravura abantu ibintu nk'ivyo. Ni video ikozwe neza, ni video imeze fresh, ni video ubona ko isa neza, video ubona ko yakozwe neza, uri kuraraba neza, yakozwe n'ama miliyoni menshi. Aba bagabo bubahwe, aba bagabo barafise ico bamariye industry yisi yose, bariko barayiganzira. Aba bagabo uwo bacungira hafi yo bigira ko ibintu bikaze bikomeye cyane. Yes, uno musi ndabazaniye iki today? Ndabazaniye uyu mukobwa mubona ari ngahe imbere, murabona imbere ya DJ Khaled yambaye impuzu zitukura. Uyu nyene ari imbere uti bimeze gute rero? Turavye nino mu mpera ya video turamubona umwigeme kwa kundi nyene, uyu nyene yambaye ibintu bitukura, ariko aranywa shisha, ari kumwe n'umukobwa yambaye ibintu vyera hamwe na Lil Baby. Murabona neza na neza ko ari video ikomeye cyane, iri international. Ero uwo mukobwa ndamuzanye kubera iki? Numukobwa yabonetse mu video y'umuririmbyi wacu, umuririmbyi w'umurundi, umuririmbyi ariko arakora cyane, umuririmbyi ariko aritanga cyane kugira ngo industry ya 257 ishike ku rundi rwego. Urabona ko numukobwa yakoresheje muri video yise ipoto, ni Mcmello, umuririmbyi asanzwe ariko akorera hanze y'igihugu, avuga ati reka ndabe nkore kugira ngo nereke isi, nereke idunia abakunzi b'umuziki, ndabereke ko umuziki dushaka kushikana ku rundi rwego. Umukobwa mubona yarabonetse muri clip video ya ipoto by Mcmello. Uravye neza na neza numukobwa azi kwactinga neza, yarabikoze neza muri video ya DJ Khaled, arabikora neza no muri video ya Mcmello. Raba gatoya uza guca umubona fresh yarakoze umuti mu ndirimbo ipoto by Mcmello. Urana ko mubona neza yambaye n'umupira uri ku drapo y'u Burundi. Uti rero bimeze gute? Nagira nkwibutse ko Burundi tuko turakora, abarundi bariko barayitanga kugira ngo umuziki wacu ushike kure. Ubona ko Mcmello yemeye aritanga, arariha mu queen video, asanzwe aboneka mu video akaze nk'aya DJ Khaled. Ibintu bitamenyereye cyane muri industry ya 257, ibintu bitamenyereye cyane muri industry ya 257. Urabona ko buriko baritanga, abahungu bacu bariko barakora ibikomeye kugira ngo bashikane mu muziki wacu ku rundi rwego. Nta birefu nagira ndakubwire, vyari byo nyene. Bandanye ukora subscribe, like na comment and share. Ku bantu batarabiraba, genda urabe Drake, urabe Staying Alive by DJ Khaled featuring Drake and the Lil Baby. Uza gucubona umwigeme aza kuba yambaye ibintu bitukura, kandi araboneka cyane muri iyi video, araboneka cyane. Mucuza no kuraba indirimbo ya Mcmello, uza guca umubona neza na neza, ni wa mukobwa nyene twakoresha muri clip video ya ipoto
Yeah, muririmbyi wacu big up sana, abandanyu wereka isi, wereka igihugu, wereka dunia, wereka isi ko abarundi turi mu kazi, abarundi tuko turakora. Ndakubwira nti yari MC Breezo kuri microphone. Bandanye ukora subscribe, like na comment ku bantu batarabikora, ama mutubwire ibyo duhindura n'ibyo dushiramo kugira ngo tubaryohereze ibiganiro, sivyo none? Ciao ciao. Music Mcmello ipoto ninya kongera ipoto you already know.